wa gatanu igenekerezo rya 30 Nyandagaro umwaka wa 2024 i Bujumbura niho haba ibirori vyo kurahira ko bagize umugwi w'igihugu jeje gutohoza ukuri no kunwanisha abarundi. Devant Dieu le Tout-Puissant, devant le président, imbere y'Imana mushobora vyose, imbere y'umukuru w'igihugu, imbere y'abashinga amateka n'abakenguza amateka, jewe ambasaderi Pierre Claver Ndayicariye ndarahiye ko nzokora mu bwigenge ataho negamiye mu buntu atakumirwa mu ntumbero yo kumenya ukuri kugira ngo habe kunwanisha abarundi. de découvrir la vérité au fin de favoriser et de promouvoir la réconciliation nationale. Ndiyemeje kubahiriza ukugumya ibanga nk'uko biri mu itegeko rigenga umugwi w'igihugu jeje gutohoza ukuri no kunwanisha abarundi. Régissant la commission vérité et réconciliation. Abo bagize uwo mugwi uko ari 13 bakaba barahiye imbere y'umukuru w'igihugu n'icegera ciwe, inama nshinga amateka na nkenguza amateka, abagize leta y'u Burundi uhereye ku mushikiranganje wa mbere, abaserukira amashira hamwe n'ibihugu vyabo mu Burundi hamwe n'inzego z'umutekano. Radio television turakunda cyane.